Non, ndiko ndavuga uko je avec experience fils ndazi benshi cyane atangura avuga uko kuko écoute iyo umuntu akijya gusaba akazi ijya mbere bakimumbira turakwangajije abafise amava muri avuga ati ndabasabye wallahi no kuri kw'Imana jewe sizoba deceva sinzocererwa ivyo bintu bibaho ukitangura akazi uvuga je sizocererwa kandi mu minsi ya mbere uzabe no kwishura mugitangura ishuri nusiba kuko ubona umengo usivye ubuhovye ibintu byinshi mugaragera igihe uvyuse gato uvuga reka basi mbyame basi na 5 minutes ugasanga uratanguye kuza avec le temps. Je nka Tasha Oda naramaze gufata ingingo naravuze yuko Tasha Ouais. Salut tout le monde, coucou en français, salut en anglais. Hello in English, coucou en français, salut en français, vite en Kirundi, vikwa enjo. Mukiswahili cha kwetu mambo vipi? Mukiswahili cha Tanzania vikwa au Congo. Bon, j'espère que vous allez très bien. En fait, c'est c'est encore nous, comme si nous étions ensemble. Voilà, mais ok, disons ça, c'est encore nous, Alvin Smith, with Kelly Tatiana. Bro, VP. Bon, encore rapide. Sorry. Yo! Abantu wale wademu, umuhungu akirika aramuvugisha, akayaduka, j'accepte. T'acceptes quoi? Iki. Bavyita umuntu ari sharp. Ni Let's Talk avec Alvin Smith. Simba simbirako. Yererere vatako. Tasha basi none bigende gute? Ngere azi. Niyarinde tumubwira ati dusumuye bite yivuge. Ha. Muga biratese. Ibiki. Ibinyene. Mbere twatugeze. Urabona ukuntu tuvuya. Turamanuka. Mbega wasize ibintu ku muntu? Oya. Ko akaka. Wapi? Nta kimwe nasitse. Imintu iri bumwe. Ngiye mu ndabire. Umura guteka gaga. Ntushaka nawe. Voilà. Ikiganiro rero ni Let's Talk. Ni Alvin Smith hamwe na Kelly Tatiana, ni kiganiro gisanzwe gica kuri TV yacu yanyu nyene Yaga TV. Voilà. Turatugira amatopic atandukanye. Reka tugerageze gusigurira abantu petete bazoba baje kubera uyu munsi kwa kiganiro batahure ivyo tuba dukora. Voilà. Tuba dukora amatopic atandukanye ni nkuko c'est comme si vous aussi ushaka kufisa ikintu ushaka tuvugana ko ushaka cyandika muri commentaire ukavuga ati ndashaka ko muvugana ku kintu iki please muzoba mukoze kubera ko iki kintu kiniki ndashaka kumenya ivyacu. Rero ni topic nyinshi cyane sonze dukora aho no musizo akora topic imeze uku. Uyu munsi tuza urabona ukuntu regara inasamaye. Kwera. Numvise hari silence ndavuga habaye iki cabona wampaye ijambo bref uyu munsi topic yacu si urukundo nko bimenyereye surusaku umugani topic Tesa kwa murabona turi kubona umukobwa Tesa genre abatamuzi twaza kumuha micro yivuge muga uyu munsi dushaka tuvugane ukuntu aba artiste b'abakobwa bakiza umuziki kandi ukuntu bari rare si benshi kandi nuje mu kanya gato abagiye nuje mu kanya gato abagiye donc uyu munsi uyu numu artiste mushasha wo mu Burundi kazi amaze gukora indirimbo nziza si nyinshi mugabo izo amaze gukora zose ni nziza donc uyu munsi twamuzanye dushaka kumenya nk'umu artiste mushasha ico bisaba kugira ngo azobandanye agendera hejuru apana abandi tubona bakiza bagaca basubira hasi. Yes, ndakunganiye gato Kelly Tatiana en fait ivyo tweko turavuga ndagukirimo ko nabonye umengo uri kura ura platina urazi ku platina cyari cyo umudugu uri kuraduga ku mudugu katavuga voilà rero ndamuganiye Kelly Tatiana gato bo uko niko tumeze niko dukorana kandi subwa na kajede twadushaka nyine kugira ngo tubagira uko bwenge. Voilà nkoko Kelly Tatiana ikaravuga be kudabuko Venda kwa chokino ambaye ni giki? Iki mu mutwe. Igitambara. Ingiro kifunze umengo ni boka wambaye mu mutwe. Nukuri kw'Imana. Umva nagifunze nabi. No umengo ni kwa kunukera twaba tuviye koga mu nahangwa. Noneho ukacufata iboka ikabutura ukacuyambaraga kugira yume. Ukacuyambaraga ukacugenda n'abaguru kugira ngo ushike muri amaze kuma ama uciyambara. Ndugu yaje ruvyo se ivyo waciyemo. Ya. Yeah. 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 Yeah.
Unakuwa nadhani peti vabuterere kumayarara aho mwese muva mukasuzugu gatatu ibandanije ikiganiro urumva rero ko turavuga kuvyerekeye murabona nkuko mu bizi nuko mubibona muri industry yacu ya Price 257 ari ukuntu igitsina gore umengo ntikikunda kuboneka cyane naho kiboneka umengo araza mu kanya gato fye rero ni nk'ubu tuvuze ubu muri no matiko turavugana abakobwa bariko barakora mu Burundi umengo baraharuritse umengo baharura umwe babiri batatu apana ngumengo baraharuritse voilà et pourtant mu bindi bihugu usanga abahungu n'abakobwa umengo bari presque rimwe nuze cyo kimwe usanga abakobwa ari benshi baririmbye n'abahungu ari benshi mugabo tuwe ngaha mu Burundi turafise ingene abakobwa baba bari bake niyo mpamvu nuje wese biroroshe kugira ngo avume hakiri kare mugabo ni nkuko si byoroshe kugira ngo akoroke mu kanya gato ikintu rero tushaka kubonera hamwe rero niyo mpamvu twace twemvita Tasha ko ariko ari umuririmbyi akicaruka dushaka nawe nyene atubwire ivyumviro vyiwe kuko nawe nyene before ko abo muririmbyi hari abaririmbyi kazi bakomakomeye nawe nyene agira arabirako abone ingene vyatangwe n'ingene vyaheze hama nawe nyene atubwire ingene ko yaje eske bizo ari nka vya bindi nyene byo tumenyereye ku bandi araje mu kanya gato turumvise ngo pa bamurashe mu nda araje akanya gato turumvise ngo pa ngo mushewe ngo yamuje kuririmba araje akanya gato ngurumva ngo abasani bose ngo bamurushe ngo baramuriye ngo baramumaze araje pa canke aje kuzana impinduka niyo impinduka aje kuzana kubera yuko abari ngaha vyinshi bariko vyinshi turabibona nicyaye ikintu wewe kuri we yiyumva yuko yoba azanye igihinduka muri industry ya Price 257 canke nawe nyene ni vya bindi mu kanya gato ibintu vya vyagize donc ibintu nivyo tugiye tuvuge ko avant yuko dutangura sujet katumureke ivuge hamashe tubandanye. Hello, ça va, umeze gute abakunzi ba Yaga TV? Yeah, okay. Ni Tasha Oda. Yeah, from Lavasha Entertainment. Nkabandi hano nk'umutumire ariko tukaba tugiye kuvugira bino hamwe twese nibaza yuko nta byinshi nzi ariko ivyo nzi ndagerageza kuba honest. Yeah. Okay. Tambaza micro. Donc si je twe basiguriye uribuka igihe duheruka gukorana na mukobwa yitwa gute? Non. Deli? Umuririmvyikazi Clémentine. Voilà. Nonye twe twavuganye ibintu nkibi. Mugabo uyu munsi ndibaza sujiza kuri intéressant ko tuvugana. Clémentine yarasanzwe agize uyu nawe noneho nyagicaruka ko tugira ko Clémentine badusiguriye muri sanse yiwe yingira ryaro na management agoye. Ubwo moi je pense pas que management ishobora kuzibira. None nimba ubona ko igoye ivemo hamuje kubandi. Nimba umuntu akora. Sinoza yuko uvuga ngo management je sinoza yuko bon reka dusubire inyuma gato kuri ya nuzenya ya Clémentine. Uri kuravuga ngo ni management idakuririmbisha. None ni management nimba itakuririmbishi akureke yagusize muri management. Bagusize muri management kugira ngo mugume muri abana. Ho ubona yuko akazi wasinye ko utari kuragakora kubera ko tobivamo. Nguruva ndarindiriye ngo gukiringo gihere gute urindira ikiringo gihere ku muntu ataco muri ko murakora. Numva yuko ariko aragusubiza inyuma. Rero jewe nka excuse nkizo je sindazemera. Ko sinawe uri gituma ukuntu wowe nyugarana mu nzu. Sivyo ukambuza sinkore kandi ubuzi aho hanze buhari ngo makandi ndira akazi kawe nshobora no gusohoka ngakora kandi kazi kukundi muntu. Rero ico kintu nico nshaka kutuvugana ko tutabanje kuja ngo hariya twese tubaza ama difficulty abaho kandi nisemye yuko tuba honest. Umva ibintu byose tubishiye ku mugaragaro kugira ngo tumenye aho tugwaye noneho tumenye neza kuko ari abantu benshi baca bibaza ngo abaririmbyi kazi gituma bagenda ngo ego ije jamadaho biratahurise. Mugabo tuba mu bindi bihugu naho muririmbyi atwayinda akomeza akora ibindi bintu biri muri entertainment naturirimba mugabo akomeza akora ibindi bintu bituma abari ku mwanya. Rero mu Burundi qu'est-ce qu'il manque? Bisuye ko mu Burundi aba artiste benshi na ba artiste mugabo saba créateur y'abamuzenye bama contenu kuko ushobora kuba artiste nawe utari kuririmba ukabura akora ibindi bintu kandi ugakomeza uvugwa ugakomeza urabwa. Ariko ari abandi avuga ati nka kwa kundi bavuga ngo iyo umukobwa amaze gutwara inda ngo ivyo ngo babiheze koma ashobora kuvyara nawe agakomeza ubundi buzima. Nibisuye ko imaze gutwara inda kuvyo byose babiheze
cyane kumaze kurongorwa kw'ivyo byose babiheze none ikiganiro ndacimaranye je nyene ewe je ndumiwe rero ko nza kuvuga sangapi tashatse kuvuga sangapi no en fait urumva ndiko ndashaka gutahuza kugira Natasha tahure nuzi turiko turavugamo iyariyo bref Tasha je genda gutangurire kwanza normalement ndo atubaza ibibazo ubwo ngira ntangure kwanza ndakubaza akabazo kamwe kamatsiko mfise est-ce que ndugu yangu ndakubaza ikintu ubu ana bararirimbye indirimbo ya mbere genre en tout cas twaciye tukumenyera twese ntiwaje nk'abandi ba artiste nyene ntiwagize difficulté nini yo kwimenyekanisha twaciye tukumenya ubu si ibintu bari witeze dis-moi genre nibaza wasoye ndivuga ati reka nyene ni ibintu bisanzwe mugabo urabona ko waciye umenyekana ugiye mwibarabara abantu barakokonesa aho nyene uvyifatamo gute okay so sikuvuga ngo sinari ndavyiteze ahubwo je novuga ko CEO wanje n'umuntu ari populaire so donc nibaza yuko naho nari kuba nk'umu video queen mu ndirimbo yiwe bari kuca bamenya so kiretse yuko nari nje mu bijanye na music nari niteze yuko abaririmbyi kubera yuko muvuga yuko atabaririmbyi b'abakobwa mu Burundi bahari sinari ndavyiteze yuko bashobora kunyakira ariko uko nari niteze ko banyakira biri different kubera yuko bariko babikora neza kurusha uko nari ndavyiteze ariko kunyakira byo nzi ko bazonyakira yeah thank you uruvuga uzi kuyexprima neza be proud okay baramenye gucagura be proud vraiment hama ikindi naco jewe imisi yose en tout cas mana ku bintu byo gutanga amashurwe y'abantu ndabizi jewe vraiment ibikorwa vyawe ndiko ndabikurikiranira hafi kuva ugitangura daraba abone wari uriko n'ababone ugeze ku en tout cas vraiment uri kubikora neza félicitations ubandanye courage nyinshi cyane tukuri inyuma tuzoguma tugusupportinga amachallenge tuzoguma tuyakora kuri kwamve ndamaze gukora challenge yako ndabuko ndamaze kuyikora ahubwo kwe gutaye posting okay so bref wewe rero nk'umu artiste mushasha tukwite bon apara ngo tukwitege ko iki comme tu vois yuko aba artiste baraza bagakora indirimbo zibiri bakiri bashasha bagaca bazima sivyo na cyane abakobwa ntabo dufite muri industry ubunye nimwe muri ko muraza nyene kugira ngo mwongereze ndabuze ukunda kivuga mwongereze genre ubwinshi bw'abartiste b'abakobwa bahari wewe en tant que Tasha déjà nihe différence ubona ko uzotuzanira ukazokwitandukanya n'abandi bartiste b'abakobwa ndavyumva so je nibaza yuko umuntu wese afise indoto ziwe hajya abantu umuntu wese muri kumwe basi exemple muri bus wese base direction yiwe naho mwurira muri bus mwe ariko mwese haza kugera ko bus iza gushikana umwe donc aho iherera umwe wese yamaze gufata direction yiwe so ikintu novuga sikindi jewe sinje mu muziki nko kuvuga ngo nje nk'umukobwa nje kugwiza igitigiri c'abakobwa mu Burundi nje nk'umuntu afise indoto yiwe afise dream yiwe aje gushikana ko kubera yuko umuziki n'akazi umuziki n'akazi naje gukora akazi yanaje gukora akazi naje kuduza idarapo ry'u Burundi nkuko abandi bariko barabikora so just naje ngo ni kubera ngo wumva ngo abaririmbyi b'abakobwa mu Burundi ni bakeya no naje kubera afise dream ziwanje mfise target ziwanje mu muziki kandi niteze yuko bizogenda neza hama reka ngire ko wavuze ati difference yiwawe ni yabandi difference yiwanje ni yabandi nibaza yuko ari target okay target yiwanje ni nkuko je navuze yuko ari akazi ariko abantu bose ntibakora umuziki nk'akazi si bose ndavyibaza ko hari abandi bakora for funny kubera babikunda je ndabikunda umuziki kandi ndawukora nk'akazi so nibaza yuko arico coba catumye ahanini ya cyane nja mu muziki kuko ndari kuguma ndirimba ndi muhira kuko abantu bose bari bazi ko nkunda kuririmba aho ko banagiye muri industry ni kubera yuko shaka kubikora nk'akazi kandi ndize yuko nkuko bona CEO wiwanje kamubeshejeho naje kazombeshaho umviriza
turagutahura mugabo uri kurakwiye Okay. uri kuracariya écoute bose baje bavuga uko Yeah. urumva kada gusubireko bose baje bavuga uko kandi Okay. iyo umuntu agicaruka noneho aba yiyumva yuko amantuzi ari menshi cyane sivyo Yeah. sivyo Mm. kubera yuko hari abantu nk'abo hari abantu mutarahura bo muri industry ya Price 257 hari abantu mutarahura ubone karaktere zabo sivyo niyo mpamvu twakubagiye niyo impinduka uje kuzana kubera yuko turazi yuko muri societe yacu sito mubarimvyikazi hari abantu muhura babarimvyikazi bagenzi bawe canke abakobwa barenze abo tuvuze abo twita aba influencer canke aba slay ugasanga mu mwanya muzoba muri kumwe bobo bari basanzwe bahari wowe bakumenye kubera umuziki bace bashaka yuko muza murateramana none wowe ushaka kwitwara nkabo nico kintu ca mbere gituma abakobwa benshi ivyumve bihinduka kandi umaze kuba umuslay queen nta mwanya zo ufise wo kurimba kubera yuko amahero zo bukura muri ivyo bintu azobarenza amahero kura mu muziki ku buryo ivy'umuziki ucucu ubona umengo nzoba ndabikora fete nisha donc ivyo aussi biri mu bintu bituma abartiste benshi biwacu batakara kubera yuko twese nimba nimuvuga yuko uriko arondera amahera noneho uraba hariyo group y'abantu winjiyemo barakorese ibujumbura yariyo ko nga hari abantu ibujumbura bayizi hariyo umuntu azinanye n'abantu bose akubwira ati wewe kanaka ndamugutwayeko egal 5 millions zirenze urumva wowe gacuraba muri la vache entertainment kugira nzoshike muri level ya 5 azuza arampemba 5 millions aracari gihe kirekire kuko ndacari ko ndidandaza urako uronse rakursi ya hafi cyane kugira usuye kuronka amahera kwa usanga uvuze ati ndakubisa ukacuya kubita araguheranye ejo uzoshaka 5 millions sivyo nimushaka bisiguye ko uri kuraguka mu mutwe nuza kumva yuko agiye urahura n'abantu batandukanye rero niyo mpamvu twakubagije ngaho nashase gucisha nuza gucira ku mayange mpamvu twakubagije ego uri muririmvyikazi uraje turabizi n'abandi baraje ni yahe impinduka uje kuzana kuko uraje uri mushasha hari ibintu byinshi utarabona hari ibintu byinshi cyane utaracamo eske mu mwanya uzobicamo uzobijera gute kuko nabandi bose ntibaje ngo bice bihera ubwo nyene hari ibintu byinshi cyane bagiye baracamo vyiza na bibi kugira ngo bihere cyane kugira ngo success zabo zihere cyane kugira ngo ubuzima buhindukane ahubwo ni wewe rero mu mwanya utarabishikako ntukiza niyahe changement ugiye kuzana ubwo ntuzo ari abandi uzoshika hari usora indirimbo imwe ushitangura gusuzugwa n'abagufashije bose ubone yuko ataco bamaze ntuvuge ngo oya kuko vyama biba ku bantu benshi ndiko ndavuga uko je avec experience fils ndazi benshi cyane atangura avuga uko kuko écoute iyo umuntu akijya gusaba akazi ijyambere bakimumbira turakwangashije abafise amava muri avuga ati ndabasavye wallahi n'ukuri kw'Imana jewe sizoba deceva sizocererwa ivyo bintu bibaho ukitangura akazi uvuga je sizocererwa kandi mu minsi ya mbere uzabe no kwishura mugitangura ishuri nusiba kuko ubona umengo usivye ubuhovye ibintu byinshi mugaragera igihe uvyuse gato uvuga reka basi mbyame basi na 5 minutes ugasanga uratanguye kuza avec le temps wewe Tasha umunsi genre nka hit nk'ukoze hit igahitinga kuko hit izoguza n'abantu benshi ico gitahure igahitinga koko si hahandi nzuje ntangura ukatasha ndagusavye shawe umunsi uzokorana kandi oya nzoba ndakubwira so kuri icyo kibazo uriko uravuga yuko roba ndiko ndakubwira umuntu akorera ku mwanya siko ahubwo wari gutomora icyo washatse gusigura kuko mbwiye ati nzoba ndakubwira basi bashatse kukubwira nzokubwira nyene kubera yuko iyo umaze kugira hit siko utangura kubera hit zana amafaranga hit zara amafaranga so rero mu gihe uzora amaze kugira iyo hit zo gutanguye kuba umubreast ambassador w'ibintu bikanaka zo gutanguye kuba busy you know so kukubwira yuko uno munsi nta mwanya fise canke kuba mfatiriwe nawe urashaka kunahura mu yindi sense apana kubera yuko hari umuntu ubwira ati nta mwanya fise agacabona directement yuko umugayeko kandi wewe ushaka kumubwira yuko atamwanya ufise kubera yuko ufise akandi kazi so je nibaza yuko ni wampamagara nkaba ntazoba evaluable kuri wewe je ikintu ndagusaba no kuzontahura kubera yuko nta mwanya nzoba afise nyene hazo hari ibindi bintu ndakora hariho gutahura rana Tasha hari abantu ushaka kwandikira hey ça va
ndakora muri ibi n'ibi nashaka uzoze kandi arakuzi urinze kwisubiramo kwintroducinga kandi asanzwe akuzi cyumva ndabikubwiye urambwiye yo urabona isomene nzobandi ruguru ndafite ama concert haitu uzondondere la semaine prochaine urasuye kumurondera yo bu nukuri sha reka nzokubwira ejo ukarindira wapi ugasubira kumurondera oya sha urumva vyarangoye rindira basi nka weekend iza uzosurundondera ukaguma muri ivyo ariko tati en fait jewe ndamunganiye reka si ntivyitwe ko ndamuvugiye ko rangiyewe ivyo birambako tati umuntu kugira ukorane na televiziyo biravana uraraba kwanza audience yo televiziyo cyane kandi uzibona umuntu nanda kubaza atwa abastari bose barabizi nk'umuntu yitwa par exemple umukubito canke bahozi canke ba Hitop TV canke Yaga TV iguhamagaye hari ibintu utabanza no kugira amadute ngo uzibona umuntu agucanga menya yuko televiziyo ukorera mu nta audience nini fisi arabona yuko ataciwe mu marira kubera yuko nawe we tati twabeshanye no musitikuye muri Yaga TV ariyo nawe waga televiziyo usanga gafise nka subscribers ijana 50 irikira kurondera eske uribaza yuko ujaye kwera par exemple no hariyo amacano nawe nyene ubona ukamubwira ati banza ukore ndagusavye sinagusuzuguye mugabo banza ukore ntiharagira vraiment kandi sinagusuzuguye mugabo uriko urasimba ama escalier urumva uriko urasimba ama escalier vraiment sinoza ko uwo buri kuri 1 ucu usimbira kuri 5 burese bukora kwanza uje kuri 2 3 4 rero n'abantu badusaba ibiganiro wallahi je sindabanka mugabo ibaze je fise abantu 100 barenga kuri Instagram kuri Facebook 100 barenga kuri YouTube 100 barenga wewe ufise 2000 personnes ushaka ndaguha ikiganiro kweri ni déplacer na essence yanje yabuze est-ce que uva ko bifise sens jenja ko unyishure tukamo oya nta sens bifise mugabo ariko zorabe mu bantu bose nawe ari umustar nyabaki bro ari amacana kwandikiye tuvuga ati bro nawe batamwanya ufise umubwira ati week nta mwanya afise mugabo next week dukore next week tugira iki apanga tuzobiraba next week tugira iki dukore kwera iko abona ico aza gukuramo noneho we ugenda gusaba amahera kandi nta cakirimo bro uzi ko ufisano bake urumva urankeneye ko abantu kandi naje abantu baramvunye urumva ndagusavye amahera je ari abantu beshi saba amahera bakanyidogera kiri Tatiana ndagusubiyemo ikibazo ufite 2000 personnes ufite 100000 personnes eske ntumva yuko ukwiye kunsorera kugira ngo jewe ndaguha abantu kandi nta cakirimo nta cakirimo rero ufite ngarashaka kumugari Natasha urinzi ubona umuririmbye agukwepa utahure ushase ucumubwira amahera azoca yemera direct uzashumubwira amahera wumve okay mugari ufite yuko bakiri hasi shabaragira uko bashoboye kose kugira ngo bace ku ma TV yose ushaka ufise aba subscribers 1000 ntiyanka urumva mwese muba mukiri hasi merci munaharire na Dominique oya jesi komeze no ariko ukiri hasi ukorana n'abakiri hasi wewe uracasohoye indirimbo ya mbere na 5000 views ufise ngo ushaka gukorana n'umukubito canke Ozira koze afise abantu 100 nibijana nta sanse banza ukore kandi biratahurisi banza ukore kora ntiyakwankiye mugabo banza ukore bro reka gusima ama etape okay cyangwa usore hiti noneho iyo hiti ikikongereza abantu noneho abo bantu nibo cagwa audience yo yagukorana bajya donc icyo rero bon dusubiye inyuma turiko turakubaza ati je nari nakubaje mugabo wari wankwe icuruye ni yaye mpinduka uje kuzana wavuze ngo indoto z'abantu ngo sizimwe ariko je cyo ndagipize kubera yuko none ugira umbwire yuko wewe utararota uri kurya inyama ewe je sindarota ndaki kurya inyama hari igihe to zibazibwe bana ufite umuntu wese aza ambition ambition y'abatandukanye uvuga ambition haje igihe wavuga indoto nase guciramo gusa bro nturarota uri kurya umuntu wese afite je sindabaze ko atiko ndajya umuntu wese afite indoto ahubwo hari ukuntu ushobora ambition okay voilà hari ukuntu ushobora kuvuga ati jewe kameme ati jewe ndi Tasha cyuva ndiyizi ndazitarafise nko muri je byose bigenze neza aho muri 5 antuka zoba ya ubuvuga ati je ndiyizi nimba muvuga ngo abakobwa bose bari muri entertainment ngo bararyamana n'abaririmbyi jewe ndiyizi yuko jewe ivyo bitazo donc nivyo tushaka kukumva ni yayimpinduka uzanye eske twitege vya bindi nyene
kubera yuko uri mushasha twebwe turimbonera kure turamaze kubona kure turamaze guca mu vyinshi wewe eske mu munsi uzobigerako bizogenda gute kuko nk'ubu kiri mushasha uvuga ati oya yaje we vraiment sinzoshu ndafise indoto none urabizo ndoto urazishise okay je nibaza yuko tugiriye ko nkuko muko muragirako uko turi amajambo uri kuravuga ko ikiganiro kirashobora kuzogaruka mu myaka ingahe iri imbere okay mushaka pression vuga uko ubyumva ubwo nukumamura segira je numva no vuga sikindi je basireka ndabigire clear jewe nuko ikintu nshaka gukora kugira n'abandi bakobwa bazovuga ati ko bavuga yuko abakobwa bo muri industry y'u Burundi bagiyeyo batamara imyaka naho baba bubatse uce usanga bariko barabiheba je nibaza yuko indoto yiwanje si ugukora ngo ni kubera ngo ndi umujene ngo kubera yuko ngo ndi muhira ngo niyo mpamvu ndiko ndakora ngo urumva ngo niwagenda kubaka niyo mpamvu je sinzi ko ngira twanyuranyije kubera je navuze indoto sinzi ukundi kuntu nobivuga ni dream donc okay ni dream ya indi wifuza ko izobandanya gushika ni ya ndoto zo kwamana mu buzima bwiwawe ni indoto ni wowe nyene okay so sinibaze yuko abakobwa benshi baseka tubigire clean bari muri industry y'umuziki barakora siko ariko abenshi bigeze kuza ubu ntago tiko turababona je mpora ngerageza kubakurikirana nkaraba barakora indirimbo nziza cyane gushika n'ubu naho hariho ama hit song ugiye ukumviriza neza naho abantu uba wicaye barazivuza ariko ukiyumvira ukagenda kurondera ama YouTube channel yiwabo ntubabone donc novuga yuko barabihevye you know so just novuga yuko nzi impamvu ahaniniya zigituma baba bariko barabiheba donc igituma ntariko ndababona igituma bari babishoboye ariko barabihagarika ariko iyo umaze kwinjira mu muziki ukawihitamo umuziki nawe uraguhitamo so general novuga yuko kugeza kuri mwanya je narihaye umuziki nguma nkurikirana umuziki nguma nkurikirana abakobwa bahora bakora abenshi bananiwe abenshi bariko barabandanya nkabona yuko neza na neza kiretse yuko mu Burundi honyene ariho umukobwa amaze kugira nkaje imyaka iranjanye nk'ubu mvuze ngo ndagiye kubaka nkaje imyaka iranjanye nk'ubu mvuze ngo ndagiye kubaka ukatusanga example nk'umupa ngira namazi nawe umupatsi nawe wawe mwa muri kumwe umupatsi yagukunze azi yuko ukora umuziki mwamenyanye azi ko ukora umuziki mwamenyanye unawukora urumva yumva abantu bose yashaka kubabwira yuko akundana n'umustar ariko after yuko muriko muragira ivy'urubanza after yuko ngo basi mumaze kugira muramaze kubana uragiye mu muziki aciye ashaka kugira iki kukubuza wa muziki wiwiwe so je ikintu ushaka kuvuga ngasi kindi okay umuhungu canke umupapa canke umugabo wese abafise indoto ziwiwe base afise ico shaka gushika ko mu buzima bwiwiwe na jewe mfise ico shaka gushika ko mu buzima bwiwanje so iyo je ndakwemereye ko tuba turi kumwe nk'umupata basi nk'umupasi nawe wanje muri kazoza nuko mbashaka yuko jewe hari ico nzogufasha kuri za ndoto ziwawe na wewe hari ico uzomfasha kuri za ndoto ziwanje ntuje ngo kugira tubane ngo wowe ucuciniza indoto ziwanje hama wewe je ndagushikaniza izi wawe ariko jewe izi wanje bakubera ifana udisubiza inyuma bakubera ifana arantamwo so nibaze yuko abenshi urukundo nigo rudusubiza inyuma urukundo nigo rudusubiza inyuma so jewe urukundo gumuzana ya ndavuga ko urukundo ariko rudusubiza inyuma kuko iyo umuntu arinze akunda abatanguye kuba faible siko iyo ukunze ucuba weak iyo umaze kuba weak twega abakobwa akenshi dukoresha ama emotion ntago dukoresha ubwenge abahungu nabo bakoresha ubwenge ntago bakoresha ama emotion n'abahungu bake uzusanga bariko bakoresha ama emotion ariko twege abakobwa akenshi dushira amaranga mutima imbere tukibagira indoto ziwacu so ijo ikintu novuga yuko nifuza
kininiya cyane Jeff indoto yo kuzofasha abandi abaririmbyi kandi sindiko ndavuga ngo nabahungu ariko ikintu kininiya cyane nifuza ni kuzofasha abaririmbyi b'abakobwa kuzotuma batinyuka gushika ku ndoto ziwabo basi nk'ubu mu bihugu bibanye hariho Tiwa Savage ndamukurikirana ni umumama afise abana hariho n'abaririmbyi benshi bari hanze y'ibihugu basi out y'igihugu cyacu cy'u Burundi barahari kandi benshi kandi bafise abana kandi baguma bandanya bari bafise nabo bana rezo sociaux bagumye bazikoresha ariko nk'ubu example nk'ubu je ndumuririmbyi murabizi mwese ariko maze gutwara ikintu citwa imbanyi umwana umuhezagiro sinsubira kuja kuri réseaux sociaux umva umva ucumenga ibintu byose ubuzima burahagaze so je nibaze yuko iyo ukiri umujene siko ushaka basi indoto yiwa ushaka basi nk'ubu example nk'ubu urafise nk'indoto nk'abana biwawe basi example kubera yuko wewe ni wowe abana biwawe bazoza wowe rero nyina wowe mwana warakoze uracitse intege urabiretse eske ni kihe kintu uri kurigisha umwana wiwawe uri kuramigisha yuko nawe nyene nihagera yuko yubaka amaze kugenda ku mugabo indoto ziyo zizoba ziheze ariko je ikintu ushaka kuzokora sikindi kuri jewe sindiko ndavuga ku bandi ko abandi bose umuntu wese afise icyo ashaka gushaka ko mu buzima je a partir yiwanje nifuza yuko nzokora nkakora umwana wanje akazoba proud yo kuvuga yuko mama wanje ni umusitari yarakoze n'ubu aracyariko araririmba kandi nawe nyene niyo ashaka guhitamo dream yo kuririmba nzomushigikira ikintu cyambere nzomubwira kugira iki kuhitamwo wewe kwanza wewe uburiwe apana guhitamo indoto z'uwundi ngo kubera ngo turi kumwe ngo nibiki no ikintu kinini yanobwira abandi bakobwa bariko baratinya kuja muri industry kubera amajambo kubera abantu barajija nka jewe numva ahantu bingeze sinumva n'ukuntu no bivuga barajija urumva ubwa mbere byarangora nari nzi ico nije kurondera ariko hagiye amajambo maze kukubana menshi habamwo kimwe kubandanya canke guhagarika okay je naravuzwe baravuze example kubera je mva mu muryango w'abantu bakijijwe kandi na jewe ndakijijwe ndagisubiremo mva mu muryango w'abantu bakijijwe na jewe ndakijijwe siko rero abantu barashaka kwitiranya ibintu barashaka kwitiranya agakiza n'akazi ibintu bibiri bitandukanye je ndakijijwe ndazi ko nkijijwe kandi no gukora akazi kiwande ntaco vyomboza ngakurya je no bankijijwe nkagenda gukora mu isoko nta kazi katabura mistake we niwe uri mu isoko uri kuradandaza urashobora kubesha uwo muntu ukamugira iki kintu ni oji kandi kitari oji urumva ayo n'ama mistake ariko kubera twege abaririmbyi turi kuri réseaux sociaux umuntu vyoroshe kugira atujije wowe rero uri umuririmbyi kazi kubera uzi yuko bimwe mu bintu bizokugora cyane ni kubera uzoba uri kuraboneka kuri réseaux sociaux cyo nyine cyo gitandukaniye n'abandi bantu kubera yuko wewe nibakujija uzobibona ariko kubera ujya wundi ariko arakora ubundi buzisi umuntu yoroshe kugira bamubone hariya donc ivyo akora byose ni wowe n'umutima wiwiwe ariko wowe cyo uzokora cyose réseaux sociaux izoba arikira kubona nawe ucugira iki uca wiga guhangana na réseaux sociaux ukavuga ati jewe ndabizi ni nakora kino kintu kizovugwa okay mu gihe kizovugwa ikintu kizoba gihari n'igiki nukugira umutima ukomeye urumva ikintu cyambere nimba kizoba ari kibi canke kizoba ari ciza ikintu kizofasha n'igiki nukwiga kugira ahantu bo bavuze nyimba ivyo bintu vyo bari ivyo nyimba ashobora guhinduka kuri ivyo bintu bavuze nk'abandanye nyimba hari cigwa nyimba ari amajambo kwa kundi minyi bahora bayavuga ukayirengagiza umviriza nta hantu na hamwe uzogenda nkuvugwe wowe utaranavuka ari abavuzwe umva wese nturi n'umuntu wa mbere wavuzwe umviriza nka jewe example par exemple barakunda gucritica Tasha the way yambara siko ukuntu yambara Tasha siko Tasha yambara uku yambara ngo imico dufate imico y'akaranga n'u Burundi siko dusubiye inyuma abarundi nibambara uko twe dusubiyemo inyuma kera abantu bambara gute bagufukira ngaha no bafuka hasi ibi ni ibintu by'abazungu batuzaniye kwambara sikuvuga ngo barahena ahubwo
kera navyo babona ntibabona ko bahena ahubwo kubera ubu abazungu baje baradukorera amamodeli atandukanye niyo mpamvu utangura kubona ati kubera impuzu je nayikunze n'uwundi yokunda impuzu imeze nk'iyiwanje ako kera kubera bambara impuzu zimwe nta muntu yavuga yuko uwundi arahena ako kubera ubu hari amastyle atandukanye wowe utangura kubona umenga wowe kwambara neza yo kwambara nko kukwiwawe ariko jewe novuga yuko ivyo ntaco bimbwiye kubera yuko jewe ni jewe na wowe ni wowe kandi je sinifuza kumera nka wewe kubera yuko wewe ushobora kwiyumvira yuko mu kwambara ariho uri umuntu myiza ariko donc umva umenga niwo wihagije ariko hari ibindi bintu wowe ukora izindi ngeso za zindi n'Imana ikubonye ivuga ati ye kigipeti nani Imana ivuga ati none kino gipeti none ndakigenze gute niko kundi nyene Imana iradukunda nyene iratubabarira uko buca uko bwira so nibaza yuko kukijanye no kujija umuntu wese yambara uko ashaka simaka abaririmbyi bose bambara nka Tasha simaka abaririmbyi bambare nk'uwari we wese umuntu wese yambara bivanye nuko yifuza kuko abazungu nibo batuzaniye kwambara amastile atandukanye kuyo babona bidakenewe utari kuma twiyambareza muzi za kera dufuka gusa hepfo ahandi tukabandanya yo numva yuko novuga yuko ku bakobwa bashaka kuza muri industry y'umuziki w'Uburundi nukuri kubura umukobwa mu muziki w'Uburundi ni ikintu gikomeye cyane n'umutima ukomeye so turakeneye abakobwa bafise imitima ikomeye apana abakobwa bari weak babandi bakuvuza no munsi ejo tutangura kuvuga ati umviriza ya contrat vraiment twasinya vraiment genda isezereye so nukumenya yuko nyimbugiye mu kintu hazoba hariho challenge rero nyimba hazoba hariho challenge hariho no guhitsinda iyo challenge so je nibaza yuko mu ma challenge yose sindayazi neza sinzi byinshi nkuko Alvin yambwiye ati hazo urashaka amafaranga ego kandi jewe gushika kuri no mwanya niko yamanaje ntabwo dukunda kuvugana cyane donc mwanya wose tuvugana kubijanye n'akazi so umuntu noce ndabubwira turumva muri DM yiwanje hari abantu banyandikiye uku so nibaza yuko no kundirimbo ya mbere hariho ama proposition menshi naronse icambere niko rababona yuko natanguye kuboneka kugira kumenyekana kubera nyene nafashijwe n'umuntu azwi izina umuntu azi kwirondera umuntu yirondeye izina birakunda siko bamaze kumbona muri La Vache Entertainment hari abantu benshi gushika n'ubu ndaronka proposition zijyanye n'amafaranga kandi zitandukanye n'ivyo muziki w'Uburundi iyo umaze kuba populaire abantu benshi baza bafise target zitandukanye so je ikintu novuga ni wowe rero aho hacaba wewe n'umutima wiwawe siko kubera na hantu manager wawe umuvyeyi wawe adashobora kuza kuguhanura kubera yuko je umuvyeyi wanje gushika kuri no sara ziko Tasha arakora umuziki Tasha n'umuziki n'umuririmvyikazi ategerezwa kuvugwa ugambere ntiyari bwiye ki oya ukiringaho nyene baramwicaritse bavuga ati rero mama oya Jesse namwicaritse ahubwo je narahamagaye na CEO wa La Vache Entertainment turagenda ku muvyeyi wanje ndavuga ati mama wanje natavyemera sinzobandanya kuko ikintu cyose kitarimwo umuhezegiro umuvyeyi kandi sikuvuga ngo donc kugira accept yacu kandi gusa simvuze ngo ni kubera ngo gusa umuhezegero w'umuvyeyi ariko je no kubera yuko nari nzi yuko mama wanje donc yarabizi ko ndirimba ahubwo hari habuze yuko accept kandi gusa hariyo n'ibindi bintu abavyeyi bakubuza kujamwo vyari vy'akamaro kuri wowe ariko kubera yuko bavuga ati uyu mubanyi wanje aza kubivuga ko gute umubanyi ntiyabonye umwana wanje bimeze uku wewe aza kuvyakira gute urumva bya bindi nyene by'abarundi ngo ibiki agashaka nyene kubanira umwana azi yuko kandi abona yuko hari abandi bantu uwo muziki hari ico wabashikanyijeko ariko kubera yuko yanka ya ntango rero ya indi hahandi ubwa mbere bigitangura bikigume bya bindi umuntu wese abashaka kukujija wa wundi aje nk'ubara abagenzi ba mama bamaze kumyikurako barabagenzi biwe ariko baramikura ko baramubwira ati twebwe ujya mwana wawe ariko vraiment n'ukuri navyumvireko ubu n'umugenzi wa mama wanje je nitunazi nanye ariko gashaka ko basi akamubwira ati je n'ubugenzi bwawe na jewe ujya mwana wiwe nyine agakreya ugwanko kwarundi uvuga ati none uyu muntu ko atazi uko tubayeho ko nzi yuko ubuzima bwacu na struggles iwacu ariko tuzizi none
ashaka kumukanga donc babandi bashaka kugira umuvyeyi ahamuke kugira nawe wacaza akwicire aca kubwira ati umviriza ibintu bihagarare umviriza kuberere nyine ca kintu igikuta ciwawe numva je ndakubwira yuko kugeza kuri no mwanya sindagera kure nta namezi menshi ndamara muri industry ariko ibintu maze kubona si bike kandi si byinshi ariko birahagije muri byinshi nzobona kugira nigireko je nka Tasha Oda naramaze gufata ingingo naravuze yuko Tasha ndumuririmvyikazi ndi kuri réseaux sociaux nkora akazi nkuko abandi bakora akazi urumva itandukaniro rihari ni rimwe gusa uko abajya abandi ubuzi bwabo butari public akiwanje kari public kandi kujya nyene kari public kujya kuntu nyene abantu bakomanta kujya kuntu abantu bankurikirana niko kazi kiwanje kuko ukoze nk'ikintu kanaka abantu ntibakomante nta kazi kaba gahari nta muntu aba yakurikiranye ivyo wakoze you know so je ikintu babwira abakobwa abuza bagakora kandi je ngo mangerageze uko nshoboye nkoreshe n'umutima wanje n'ubwenge bwanje bwose siko kuko kugeza kuri no mwanya mama wanje aramaze kuvuga ati umviriza je ivyo uri kurakora namaze kubona aho ndamaze donc namaze kubona aho biriko biraje urazi ikintu ngomba ndakubwire Imana bahezagire mubandanye mukore neza urumva ariko icyo ushaka nuzogira ikintu uzomara amazi nkuko abandi nkuko abandi baririmbye kazi babikoze bajya nyene tuzi you know hari abantu batwononera basara abantu bakora ikintu kikakononera wewe siko rero abavyeyi ntibatubuza ngo ni kubera yuko bitari bibi ahubwo nuko baguma babwira ati none ko bajya abandi babikoze vyagenze gute nanje rero naje kugira nkore urumva nkore kandi ngerageze nkoreshe n'ubuntu bw'iwanje kuko akenshi ku mafaranga vraiment ku mahera nukuri ni hahandi uvuga ati umviriza ni je n'Imana yiwanje so reka je ngerageze siko ngerageze naje we nkore hajya bavuga ati ntuzovuga ko wananiwe utagerageje nane sindovuga yuko ngo umukobwa ntazokora umuziki w'u Burundi ngurumva ngo niyubaka bizoba biheze ntaragerageza reka rero naje we ngerageze nane naje gukora nkuko abandi baje gukora ariko itandukanyirizo ni iherezo ry'ico kintu uko kizogenda so naje gukora kandi nibashigikire kandi ntera intege basha nukuri ntibatinye umuziki uraryoshe nkaje mba nshaka umwanya wose mba ndi muri studio ariko manager rero afise ibintu byinshi afise akazi kenshi umva nivyo kunda ko nama muri studio ariko umuziki ndawukunda cyane hewe Tasha yarafise ibintu byinshi byo kuvuga